ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsebo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa Abeli Mbonimpa. Uyu munsi tugiye kuganira ku ishengero ry'Isimuruna. N'amajambo dusoma mu gitabo c'ivyahishuro Yohana igihimba ca kabiri duhereye ku murongo w'8. Ishengero ry'Isimuruna rifitaniye isano n'ishengero ry'Ifiladelufiya. N'amashengero abiri mu mashengero ndwi yose Yohana yandikiye, ni kuvuga harimo amashengero abiri yashimiwe. Muri aya mashengero abiri rero yashimiwe harimo ishengero rya mbere tubona, ishengero ry'Isimuruna. Basi ishengero rya kabiri ryashimiwe nk'uko twayibonye ni ishengero ry'Ifiladelufiya. Iryo shengero rero ntiturarigerako kurivugako, ariko ndagira ngo mbabwire yuko muri aya mashengero ndwi harimo amashengero abiri yashimiwe. Haleluya! Muri aya mashengero abiri yashimiwe bigaragaza neza yuko mu ishengero ry'Imana hagenda harimwo ubushobozi bubiri nk'uko bigenda bigaragara. Mwibuke ko umwami Yesu aho yagenda atuma abigishwa kwigisha yagenda atuma babiri babiri. Igihe umwami Yesu yatuma abigishwa 70 kwigisha yagenda atuma babiri babiri. Haleluya! Basi kubw'ivyo rero muri aya mashengero ndwi harimwo amashengero abiri yanesheje. Basi kubw'ivyo kandi biratwereka neza yuko mu gihe c'iherezo hazohaguruka abantu babiri bazohaguruka gushinga intahe, kandi mu gihe cabo co kuvugishwa kwabo nta na kimwe kizobahagarara imbere. Ntiturabishikamwo, ariko nitwashikayo byabo babiri bazoshingira intahe Yesu Kristo mu gihe c'iherezo, mu gihe c'ihamwa n'itotezwa, tuzobigerako, muzobimenya, muzosobanukirwa igituma aya mashengero abiri yarashoboye gushimirwa akanesha intambara idasanzwe. Iyo rero ni incamake y'aya mashengero abiri harimo ishengero ry'Isimuruna tugira ngo tuvuge ko uyu munsi. Mwene data utega amatwi wumvirize, reka dusome igitabo c'ivyahishuro Yohana igihimba ca kabiri, maze dusome duhereye ku murongo w'8. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isimuruna utuwa mbere kandi uw'iherezo, uwari yarapfuye kandi akaba muzima aravuga ibi. Mana ihabwa icubahiro bene data. Ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isimuruna. Yohana yongera kubwirwa kwandikira umumarayika w'ishengero ry'Isimuruna. Reka nkubwire bike kubijanye n'ishengero ry'Isimuruna. Ishengero ry'Isimuruna, igisagara c'Isimuruna ni igisagara cari gisagara gitunze. Igisagara c'Isimuruna cari gisagara kibamwo ubudandaji bwinshi. Igisagara c'Isimuruna niho hantu hagaragara yuko hafise ubutunzi muri iryo ntara ya Asiya. Isobanuro y'izina rya Simuruna risobanurwa ngo umubabaro, ibyago, kwinjira mu mubabaro canke kuba mu byago. Niyo nsobanuro y'izina ry'Isimuruna. Mbere yuko tubandanya, reka ndagira ngo nkubwire yuko umwami Yesu Kristo nawe abanje kwisobanura, aravuga ati uwa mbere kandi uw'iherezo. Yesu Kristo ni uwa mbere kandi ni uw'iherezo. No mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igihimba ca 44 ku murongo wa 6 naho kandi turabonaho Imana yivuga ko ari uwa mbere. Kadusome amajambo. Haravuga ngo, uku niko rahagize umwami wa Isirayeli, ari we mucunguzi wiwe, uhoraho nyen'ingabo, ati ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi nta yindi mana atari jewe. Imana rero irivuga ati nta yindi mana iriho atari jewe. Na Yesu Kristo arivuga ati ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Yesu nase numwe. Haleluya!
ni ukuvuga nk'uko imana ari arufa na omega, yesu nawe ni arufa na omega. Nk'uko imana ari uwa mbere kandi ari uw'iherezo, yesu nawe ni uwa mbere kandi ni uw'iherezo. Haleluya! Kubera yuko uwo jambo yari imana, kandi uwo jambo yahoranye n'imana, kandi uwo jambo niwe yaremye byose, nta na kimwe mu byaremwe kitaremwe nawe. Haleluya! Yesu rero ni uwa mbere, yesu rero kandi ni uw'iherezo, ni arufa na omega. Basi kubw'ibyo rero ngo uwari yarapfuye kandi akaba muzima, Yesu Kristo yari yarapfuye ariko ari muzima. Igitumye Yesu Kristo ariko arababwira yuko yari yarapfuye ariko ari muzima, hariho intureka. Byari byitezwe ko, byagaragara neza yuko mu minsi hazoba itotezwa, kandi ni by'ukuri harabaye hamwa. Yohana amaze gupfa atakiriho mu mwaka w'167 niho habaye hamwa ridasanzwe. Reka turaza kubiraba neza. Ku murongo w'9 haravuga ngo, ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamara uri umutunzi n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo, ariko ari sinagogi ya Satani. Yesu Kristo aravuga ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe. Yesu Kristo yarazi amarushwa, yarari mu ishengero ry'Isimuruna. Ishengero ry'Isimuruna, Simuruna bisobanurwa ngo nyabyago, Simuruna bisobanurwa ngo magorwa, Simuruna bisobanurwa ngo ihamwa canke guca mu makuba, guca mu vyago, nico bisobanurwa ishengero ry'Isimuruna. Yesu Kristo arazi amarushwa yarari mu ishengero ry'Isimuruna, kandi iryo shengero ry'Isimuruna ryari risa n'irifise ubworo, ngo yamara ariko ngo hari mu butunzi. Icambere no kubwira nuko Isimuruna cari gisagara kiri metropole, ni ukuvuga ngo cari gisagara c'ubutunzi. Abakora iby'ubutunzi, abadandaji bose bari muri ico gisagara. Ubutunzi bwinshi bwo mu ntara ya Asiya bwabonekana aho hantu mu gisagara c'Isimuruna. Rero ishengero ryaho bo bibona ko ari abakene, kuko batari bafise ubutunzi buhagije nk'ubwo abatunzi bariho bagaragara muri ico gihe muri ico gisagara. Bari bameze nk'abakene. Ni ukuvuga, murazi ubukene bukunda kuza mu ishengero y'abakristo bagitangura kwiyungunganya ngo basenge. Usanga baba bifitiye ubukene kugira ngo bipfuze kuronka ico tuma bahamagara abandi ngo baze mu by'agakiza. Ariko Yesu arababwira ati, jewe ndabona yuko mutunze. Haleluya! Muri ico gihe abakristo bari bafise intambara idasanzwe, bama mu ngorane batezwa n'abayuda, kuko abayuda bari bahari, bari abayuda bakomeye. Abayuda b'Isimuruna bari abayuda bafise amasinagogi yubakitse, bari abayuda bafise ubushobozi muri ico gisagara, bari bahatungiye, bari bahamerewe neza. Bakama bateza ingorane abakristo, bakama bifatira mu gahanga abakristo, bama babacokoza, bama babavuga nabi, bama babipfuriza gupfa, bama babatoteza. Mwibuke yuko abayuda aribo bishe Yesu Kristo, mwibuke ko abayuda aribo bishe umwana w'Imana. Muri ico gihe ko abakristo bariko barasenga mu izina rya Yesu, abayuda bama bahaguruka kubagirira nabi, ariko abakristo bama basenga Imana, bama bicisha bugufi, bama bari muri ico gisagara ariko bambaza Imana yo mu ijuru. Mwene data, urashobora kuba uri mu gisagara giteye imbere, urashobora kuba uri mu gisagara gihambaye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo usenge Imana, kandi uyisenge wicishije bugufi, uyisenge wiyoroheje. Ntimushushanywe n'iby'iki gihe, ntimwishire mu bikomeye, ntimwishire muri bijya bintu bihambaye, ariko nimwicishe bugufi kugira ngo Imana izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Ntimugendane n'ibikomeye, ariko mugendane n'ibyiyoroheje, ni ku ijambo ry'Imana birivuga. Basi rero ishengero ry'Isimuruna ryahanganye n'abayuda. Abayuda bitwa ko bazi Imana, abayuda bitwa ko bazi ibyanditswe vyera, ariko bagwanya ishengero ry'Imana, bagwanya abakristo,
barabatoteza, batangura kubatangira raporo, babatangira amajambo, babavugira amajambo mabi mu bategetsi. Abategetsi batangura kwiyumvira nabi abakristo. Muri ico gihe haba bikomeye. Hageze igihe mu mwaka w'167 hariho umwigishwa wa Yohana yari amaze gusaza. Yohana yasize amugize umusenyeri canke yashize amugize intumwa y'aho hantu yo mu iryo shengero ry'Isimuruna. Yari yamutoranije. Uwo Polikaripo yahavuye yicwa, bamwica muturiye. Atangiwe raporo n'abayuda, habitotezwa, habihamwa ridasanzwe. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko uwo Polikaripo yari umusaza, ariko yarahagaze arashikama, yarahagaze arashinga intahe, aranka guhakana Yesu. Baramubwira bati niwemere utuke Imana hanyuma ubeho. Arabahakanira, arababwira ati uko ndinze ngeze aha nayo imyaka maze, umwami Yesu yankoreye ibyiza, noshobora gute kumwihakana? Maze Polikaripo arashikama. Haleluya! Nico gituma muri aya majambo turabonamwo amajambo aremesha. Yesu Kristo atangura kuzana aya majambo. Ico gihe nicari bwagere, igihe ubutumwa bwaza hari mu mwaka wa 96 mu gihe ca Yohana. Mu mwaka w'167 niho ihamwa ryabaye rikomeye. Niho abakristo baturiwe, abandi baricwa, abandi bahabwa ibikoko birabarya. Hajya mu mahiganwa bakabaterera ibikoko bikabarya, abandi bakabazibagura. Habe bikomeye. Basi rero ku murongo w'10 haravuga ngo ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Uwo murwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Wame uyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Haleluya! Imana yacu nihabwa icubahiro. Umwami Yesu atangura kuburira, araburira ishengero ry'Isimuruna, kuko yari gomwe, kuko yari kunze. Yabonye shengero ingene bitanga, ingene bitwararika, barasenga, baricisha bugufi, ntibisuka mu by'ubutunzi, ntibisuka mu by'icubahiro, ntibisuka ku majambo y'ibya politike. Nta na kimwe bivanga. Muri ico gihe cyo muri ico gisagara c'Isimuruna, cari gisagara gikomeye, cari gisagara kimwe abita abayuda ataribo. Yesu arababwira rero ngo ntutinye. Imana yahabwa icubahiro. Ntutinye, ntutinye abariko baraguhagurukira, ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Hari hitezwe ko hagiye kuba ibibazo by'ihamwa, hari intureka. Umwami Yesu yarabibona. Muri ico gihe atangura kubabwira imbere y'igihe, nk'uko Yesu yakunze kubivuga, atenda yababwiye bitaraba. Yesu abwira abigishwa, atenda yababwiye bitaraba. Nico gihe rero Yesu atangura kubwira ishengero ry'Isimuruna ati ndabibabwiye bitaraba, ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Uwo murwaniza agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Imana yacu nihabwa icubahiro. Nk'uko Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe ati iyo minsi itagerurwa ntihorokotse umuntu n'umwe, atariko kugabatoranijwe iyo minsi yarayigeruye. Imana ihabwa icubahiro. Rero hano ngo muzogira amarushwa iminsi 10. Iminsi 10 bisobanurwa yuko mu gihe cihamwa, mu gihe citotezwa, Uhoraho azogabanya iyo minsi. Ntabwo izoba myinshi, izoba iminsi 10. Mwene data uri mu kigeragezo, bizotwara iminsi 10. Mwene data uri mwihamwa, bizotwara iminsi 10. Mwene data uri mu byago no mu mubabaro, bizotwara iminsi 10. Iminsi 10 bisobanurwa ngo ni igihe gito. Iminsi yarageruwe, iminsi y'ibyago yarageruwe. Ntabwo Imana ikunda ko iminsi y'ibyago iba myinshi, ntishobora kurenza 10. Haleluya! Imana yacu nihabwa icubahiro. Rero ngo wame uyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Hari igishinga ntahe cy'uyu mutama yitwa Polikaripo. Yari umusenyeri, cyangwa yari intumwa, cyangwa yari umu apotre, no kuvuga cyangwa yari umu eveke w'iri shengero ry'Isimuruna. Yari yashinzwe na Yohana. Yohana kiriho niwe yari yamushizeho, amushiraho
nk'umukozi, hanyuma aba umweveke w'iri shengero ry'Isimuruna. Basi muri ico gihe uyu rero iri jambo yaguma risoma kenshi igihe yari ariko ajanwa kwicwa, bamufashe bamutwara, maze muri ico gihe humvikana ijwi risemerera, ngwewe Polikaripo shika Mushiramanga, maze n'ishengero riraryumva. Iryo jwi rirumvikana, ryumvikana aho bari hose, maze muri ico gihe Polikaripo arashikama. Baramubwira bati umukuru w'iyo ntara aramubwira ngo natuke ngo umwami Yesu ngo namutuye, avuye ko ataki Kristo, ngo ahubwo avuge yuko Kaisari ari we Kristo, hanyuma ngo bamureke. Ariko Polikaripo aravuga ati raba imyaka maze, imyaka 80 n'iyindi, aho ngeze ndashaje, imvi n'uruyenzi, atunoba ncihakana umwami wanje n'ivyiza yankoreye. Bene data, Polikaripo arashinga intahe. Nico gituma rero iri jambo ryaguma riza muri we rivuga ngo wame uyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Mwene data, iyo ibyago bije wame uyoboka gushitsa kugupfa. Mwene data, iyo ubonye abantu baje gutoteza wame uyoboka gushitsa kugupfa. Mwene data, wumvise amajwi aza kugwanya wame uyoboka gushitsa kugupfa. Yesu Kristo yiteze kuguha igitsibo c'ubugingo. Imana yacu nihabwe icubahiro. Mwene data, wamuyoboka gushitsa kugupfa, wamuyoboka mu ngorane, wamuyoboka naho ushikirwa n'ibigeragezo, wame wibuka gusenga Imana, wame wibuka gupfuka muce bugufi, wambaza iyo mw'ijuru. Yesu Kristo ari kumwe nawe, kandi ntutinye, kuko Uhoraho yaramaze kukubwira ijambo ry'ihumure ngo yiteguye kuguha igitsibo c'ubugingo. Mu kurangiza aravuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero, unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Mwene data, nubwo kwemera bakakwica, Polikaripo yaremeye baramwica, yaremeye arihangana, yaremeye aranesha, kuko baramubwira bati uremeye gusha, uremeye kwikoko bikurya, uremeye kwicwa nabi. Arabwira ngo ico sintinya umuriro, sintinya kwicwa n'ibikoko, atariko ntinya wa muriro uzorigata wansiba Imana. Mwene data, ntugatinye icica umubiri, ntugatinye wica umubiri, ntugatinye icica umubiri, ariko utinye iheza kwica umubiri igahindukira igakorokereza n'ubugingo bwose muri Gehenomu. Ico nico catumye Polikaripo ahagarara arashikama, maze ashira amanga. Imana yacu nihabwe icubahiro. Rero ngo unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Rwa rupfu rwa kabiri ruzorigata wansiba Imana ntaco ruzokugira. Wamuyoboka gushitsa kugupfa. Mwene data, ishengero ry'Isimuruna, ishengero ryaciye mu mubabaro, ryarihanganye guhera mu ntango gushitsa kw'iherezo. Nta gasembwa babonetse ko, nta na kimwe Yesu yabaneguye ko muri iki gihimba, nta na kimwe bigaragara yuko baneguwe ko. Nawe nkwifurije kwamuyoboka gushitsa kugupfa. Naho woca mu bigeragezo, naho woca mu ngorane, naho woca mu makuba, naho woca mu byago bimeze gute, wamuyoboka gushitsa kugupfa. Umwami Yesu yiteze kuguha igitsibo c'ubugingo. Dusenga Imana. Wera Mana Data wa twese, ni uri nyabushobozi, ni usumba byose, turagushimiye Mwami kubwira ijambo ryiza, ijambo ry'ihumure. Mwami, uduhe kwama tuyoboka. Ndasengeye uwari we wese kwama yoboka, kwama yihangana, kwama nesha no kwama tsinda buri munsi. Byabigaragaza iyo bije abitsinde mu izina ryawe, abineshe mu izina ryawe. Agende yambika inkomezi, agende yambika ubushobozi mu masengesho, agenda asenga kandi agenda nagubwa buri munsi, maze amahinduka icaremwe gisha kugira ngo ashikame. Maze Mwami wera wo mwijuru, uzoduhe ca gitsibo c'ubugingo. Urakoze Mwami, urakoze Mwami, nuko Data wera, urakoze n'ubishimirwe. Urakoze kubwira ijambo ry'ihumure, urakoze kubwira ijambo rituremesha, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu.